Imana ibahezagire mu buronderero bwabo kuko batanze so kurigena gira mariage yangabiye umutima Nandabane bawumva umutima no musi ndawotse narabivuze ko umuntu akugabiye yego twabona icyo gihe abantu bazana dukana acha batabana banye ndabakunda buzukuru banye ndabagabiye umutima ati muwumpe cyo bitara uwumpe nje ndawushya ku muriro kweri no musi tuce turya yego byarase ko bampuga wumva yego mba rero umugisha wo mu mutima mu buryo bw'impwemu urakenewe nico gituma aba bantu bakoze ubwa mbere bari bafise umugisha wo mu buryo bw'impwemu baca bagira n'umugisha wo mu buryo bw'umubiri uko bakoresheje uburyo ajya amata kugwa 2023 ngomba kukubwira ngo amata ya mbere twaguze 35,000 turabamukije bakunzi ba Roy TV aho muherereye hose twifuriza umwaka mushasha mwiza aho muri hose turazi yuko mudukurikirana no musibe kuri mikoro nje defini gusaba turi kiganiro twamatubaha twamatumenyesha biko biraba mu gihugu hari benshi bamwe mu gihugu abari hanze ukabyumva biciye kumbonesha kuri Roy TV no musibe twafitiye yani makuru mashasha aco gutuma mu musi dufise umutumire wacu umukozi w'Imana araza kubibwira mu mwanya turafise byinshi tuza kumubaza ku makuru magiye murabona yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi y'umwana yatowe atogwa mu ishamba yariwe n'inkunzi bikomeye cyane uyu ari ngaho imbere ni yakoze ibikorwa cy'ubutabazi ashaka gutora umwana ushaka tumaze byinshi rero harababunye by'amafoto ariko mutamenye inkuru do nindo yuko byakurikiranye reka twanze tumuramutse twongere tunamuha n'ikaze kuri mikoro za Roy TV anatwibwira uwayiwe beze tubandanye n'ibindi turakora mu gice cyane Imana bani namwe turabashimiye bambere turabifurije umwaka mushasha mwiza mwakoze cyane wa kabiri turabashimiye kirenganye mu biheze twarababonye mu dusanga ku bitaro kuri Hope ego hari abantu benshi bakora dukurikirana bashaka kwanza kumenya amazina muri bande twanababwiye ko umukozi w'Imana barashaka kumenya ndi umukozi w'Imana akorera he ibintu nk'ivyo kanza kagira umwidondoro ukwiye cyo tubandanya n'ibindi bikorwa by'uno munsi kugira ngo benshi bamenye inkuru itandukanye yagira bakujya mwana mwashoboye gukiza ubuzima bwiwe murakoze cyane nkuko biri umukozi w'Imana izina nitwa Ndayizeye Sila benshi bashobora guca bashira ko Sirasi ariko kuri karangamuntu si Sirasi ni Ndayizeye Sila sanzwe nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Ezebu aha Kagerure misiyoni yacu ni Bujumbura Kanyosha aho bita mu Kajiji hanyuma inkuru z'uyo mwana abantu bashobora kuba barazibonye uyu mwana hari ku munsi w'Imana itariki 26 igihe cy'isaha 7:45 niho twari tuvuye mu mirimo ya data hanyuma dutashe turiko turataha tuja muhira niho twasanga umubyeyi yibarutse umwana acaramuta hanyuma ahantu yamutaye ni hagati y'uruzi n'uruzi bita Gikoma hagati y'umutumba Gatunguru canke beshi bazi kuri Caramaga hahe na Tenga ariyo uvuga Tenga Kagerure aho bita muri quartier Berube niho twari dusanzwe tuvuye mu bikorwa by'Imana umwana twace tumutora ari mu murima aho bamusitse umubyeyi yamutaye mpande y'inzira ariko araribwa n'intozi niho twamutoye hanyuma tubona ko uyu mwana tumusiga ngaho niko guca twakira uyu mwana twakira ishati twari dufise turamuzigira muri iyo shati turagerageza kumukura iziya ntozi aho mwabonye zagiye ziramurya hanyuma turamujyana tugenda turabaza ahantu hari ibitaro bashaka tubwira ko hari ahantu hari ibitaro aho bita mu Rubirizi niho guca tumwirukira tukaja ku bitaro mu Rubirizi hanyuma ku bitaro mu Rubirizi ntibashoboye kutwakira barakubwiye ko batabishobora bashaka tubwira ko dushobora kujyana umwana ku bitaro by'ababikira biri ahantu bita mu Itenga wace tujya mu bitaro mu Itenga aho ababikira bakorera baragerageje kutwakira baradufasha muri uko kudufasha baragerageje barohagira uyu mwana baramukura n'intozi aho twebwe tudashobora gushika baramwuhagira neza hanyuma rero baheje kumuhagira baravuze ibintu bikenegwa ibijanye n'iby'amata hanyuma aho nyine haciye hashika umuntu umutwara umwe acara ko batireka tubaze ku mutumba ngene byogenda bacara tuzanira iyo kopo y'amata baratuzanira na bibero hanyuma rero igikorwa cyabo cyaciye kigarukira ngaho natwe duca turabandanya baca tubwira ko kubiro ikira batakunda ko umwana agumira ngaho baca tubwira ko tumujyana ku bitaro bikuru muri uko
kumujana rero kuri ibyo bitaro bikuru twaragerageje turarondera abantu bodufasha kugira tuye ku bitaro bikuru natwe ntidusanzwe tumenyereye ibyaha mu gisagara hanyuma uyu mwaba batubwira ko umuntu yatubwiye ati mwoja ku bitaro kuri Hope rero kuza ku bitaro kuri Hope hanyuma twarahashitse tuhashika mu masaha yitereye turavugana n'abaganga bacha batwakira neza baratwakiriye neza ibitaro byaratwakiriye neza kwera Imana ibahezagire baradufashije kugira ngo ubuzima bw'uyo mwana bubandanye kubaho hari ikintu mukivuga mu mwidondoro mwagize mwavuze nti mwamutoye ari ahantu mu ishyamba atahuna umuvyeyi yari yamutaye sinibaza ko yoba ari umuvyeyi koko ngo tumwite umuvyeyi umuntu yashoboye gutunganya ko mwita umuvyeyi nibaza ko biragoye kugira ngo tuvuge ko atari umuvyeyi urumva kuko hari igihe ucumengo turabakuye agahuzu oya ntitubakuye agahuzu ahubwo ntitubavuze bose tuvuze uwo muntu yashoboye kubyara umwana akamuta ko tuzi ko umuvyeyi nyamuvyeyi aravyara akarera we yashoboye guta mu ishyamba akabyara agata sinoza ko twomwita umuvyeyi ahubwo n'abavyeyi boca bavuga nti baratwambitse barategwa abavyeyi turarera uwo muntu simba ko twomwita umuvyeyi murakoze cyane nibaza ko uyo muntu yakoze ibyo ntitwomwita umuvyeyi kuko ni hamwe bavuga ngo umujyambwa yabaye umwe mugabo nibaza ko n'uyo muntu umwe yabikoze ibyo rero biharugwa ko ku giti ciwe umuvyeyi kuko novuga yokabaye umuvyeyi ari kuvyara karira murakoze cyane kuko n'abantu batubwiye izo nkuru bari abantu b'abagabo nka twebwe mugabo baramubonye baramurengana urumva ko atamutima w'urukundo bigeze bagirira uyu mwana baramubonye baramurengana baraduga baragenda twahuriye mu nzira hanyuma rero nibaza izo nkuru twumva ariko barazivuga nabyo baruti tubwira izo nkuru bacha baratubwira niho bacha batubwira umwidondoro ko ari umuntu ntibamwita nabo nyine umuvyeyi bamwita umuntu nakoresheje imvugo mbabarira amafi ntibanamwita n'umuntu ni mu yandi majambo cyangwa ngene abantu bavuga baragerageje rero kumujande nk'ibintu nko kuvuga ko ari baravuga ko uyo atari umuntu yibarutse umwana akamuta rero naho twaje baduti tubarira iyo nkuru ndababaza mbega uyo mwana mwamubonye bati twamubonye arakomeye ati arakomeye ucoja kurara ndababwira nti ingoro tujane mu ndangire uyo mwana baragomba kwanka ndababwira nti ntibikunda hoge mu ndangire duca turajana par force ndabafose barambwira ngo ntitunarabayo niko twarajanye rero twashika aho hantu mu kundangira uyo mwana bakoresha urutoki ngo hariya ndabye mbona ni mu murima w'imyumbati n'ibikoti abandi bavuga ngo ibigomba ari ngaho atana kantu mu muntu yari yamutaye ko yamutaye nyine atana mugabiri byagaragara ku mafoto twarabonye ukuntu uruhande rumwe aho mwagerageje kudusiga ko ari intozi zamuriye byari ibintu by'ibisebe hajya niho mwasanze aryamiye hajya niho twasanze aryamiye niho intozi zariko ziramurya twabonye kaduze ukuboko kuro turakanyakura ntagashyira muri iyo shati gushika n'ubu iyo shati sindayibona ishati wari wambaye ishati nari nambaye n'ubu nizera ko ariko izoboneka muri mu isanzwe ahantu yoba yarasigaye nibaza ko ishobora kuba yasigaye aho ababikira bo baba aho bamwogereje kuko ari umuntu yaciye ampa kandi gatenge cyandamushira mu kubera ukwiruka rero urumva bironekana ko ariho no banarayisize kandi nizera ko nzoyibona ubisanzwe iyi nkuru abantu benshi bagiye barayibona batari bwa nido ko byakurikiranye ariko murumva yuko uyu mubona ngaha n'uyu yatoye uwo mwana amushyira mu ishati yambaye arakora igikorwa cy'ubutabazi nukuri Imana vraiment izo muhembe ibikwiranye n'ibikorwa yakoze kandi Imana ikomeze kumwezagira cyane ariko inyuma yo gutora umwana hariho urundi rugendo rwaciye rutangura rwo gukurikirana ubuzima bw'uwo mwana aho no munsi tumva ko umwana ari mu bitaro kandi ari mwebwe nyine muri impande uwo byagenze gute maze gushika mu bitaro mwakiriwe gute ese kaba ariko aravuza umwana ni bande ubu mwana arihe amerewe gute murakoze cyane nibaza ko ubwo rugendo ntigwabaye urugendo goroshe rwabaye urugendo rurerure no rwabaye rurerure ubwo mbere rwabaye rurerure kuhande rw'iwacu twari tuzi ko umwana niko bamushikana ku bitaro ibikorwa by'iwacu tuba duhejeje twamutoye kugira ngo turokore ubuzima dushikanye kwa muganga twari tuzi ko twebwe tuzakuba duhejeje ariko nyuma yuko kugira izo ngendo tugenda hirya no hino tumaze gushika ku bitaro kuri Hope baratwakiriye bakira umwana baramujana aho umwana bamuvurira inyuma yaho twarabonye abaganga basohoka batubwira batakana kubera ikibazo kagize kaziya ntozi bariko baragakura umushatsi wose kugira ngo bagakure ziya ntozi hose aho zoba zageze ziraje hanyuma inyuma yaho twarabarindiriye turi ngaho yari jewe n'umujene na Moshe twari kumwe n'undi mama twari twahitanye
nawe nyine twari tuzinanye twamuhitanye ku muhana nawe nyine muri baba niko dutabare dufashe wewe twaranamubaza ko yari asanzwe avuga twamubaje aho ibitaro birarana aratubwira ko yanatujyana ku bitaro aho mu Rubirizi hanyuma nyuma yaho rero haraciye umwanya muremure wahaciye turi muri ibyo bitaro turabaratora niyo haba kwidondo baratubwira ko umwana baramwandika natwebwe baratwandika bandika kunye ko ari umwana ngira ngo batoye inyuma yaho twaragize akantu nibaza ko twovuga ko cyari nk'igipimo kuri twebwe kuko muri uyo mwanya yabajewe narinzi ko nca ntaha mugenzanya agataha n'uyo mumama agataha hanyuma rero abaganga byakiboneka nawe udashobora gutaha abaganga bashaka ati ntibikunda umwana twamaze kwandika ko ari umwana yatowe kandi bavuze ko ari umwana mwamuzanye rero ntimushobora gutaha hanyuma muri uyo mwanya twaje tuja mu ntambara byo bita intambara zo mu buryo bw'inkwemu n'iz'umubiri zaje zitangura hagati ya jewe n'uyo mumama hagati ya jewe na wa mupapa intambara twagiyemo n'intambara izaye uyu mama yavuga ati jewe ni koko nafashije mugabo je murazi ko mwamvuye ku nzi nsanga bise twana muhira aje guturaba ati kanatsinda ndafise urugendo ndiko nditegurira kujya jewe n'umunyandiko ku by'abana mpayengene hanyuma muri uyo mwanya turazazanirwa baranatubagiye karanga muntu aho tumaze kuba turahamwe ngo turugaranga cyangwa ko bitoroshe hanyuma karanga muntu ayigimana batayifise ntibe dufise muganda gareza gusigura umukozi w'Imana hanyuma rero ngaho uyo mudame kubera icyo kibazo arabimbwiye arabisigura cyaranyereka n'ikimuranga mbere cyemeza ko ari ku rugendo ndangira passport arambwira ati rero ubona ko aho ndiko ndakubwira ukuri kose nabandi kumugora ngabo reka tugerageze turondere umuntu yoshobora kuzodufasha kumugwaza aha hantu twaravuganye n'abaganga rero n'uyu muntu turi kumwe baca baranyemerera ko uyu muntu yoboneka turamwandikisha atutaramukurikirana nanjye ndavuga nti ko biri kose mwijuru hari Imana kwitakunze ko uyu mwana apfa umugira neza azovyumva azofasha uyu mwana hanyuma rero abaganga tumaze kuvugana uyu muntu arambwira ingene bimeze donido arambwira ati nta nitegeje mfise hari nisubirira hariya ndavuga nti ariko naho usubiye inyuma ndagusabye ku munsi weje uzoza uraba umwana ingene yaraye ati nta ngorane nzoza kuraba cyane mu déplacement acarata uri gutaha rero umva ko twebwe twari dusigaranye ahantu dusa n'abantu turi ndani mu bitaro turabumva umutima wacu utatanguye gutuza kiduta umwana nkujye yamutaye umwana rero turamugumako iryo joro ryose waje tumugumako umwana turara ngaho turaye ngaho gushika n'uyu munsi umwana ari ngaha rero birashoboka abantu kuraba hanyuma cyane sanda bwa ntikure wogera umutima w'ikigongwe yofasha uyu mwana akaja kubitara kuri hope avugana n'abaganga ifoto niyo y'uyu mwana yasinzikaye wogira ikintu ashobora gufasha mu guterera Imana kugira ngo ubuzima bwiwe bandanye kubaho yoshaka kubitara kuri hope impamvu yatumye mvuga biriya biri hari gusaba ubufasha abantu bakumva umutima w'ikigongwe gufasha ko bofasha urya mwana kugira ngo ave hajya ahantu hanyuma agira amagara meza ariko gushika no musa abantu bashaka kuvuga ngira kuva burya gutuma amaze gusohoka hari abagumvise abonye amafoto arateye ubwoba cyane general yabonye ego eske ko bari abantu bamaze kugira ico bakoze kugira ngo ubuzima burya mwana hari ko twarumvise mu butuma bari mwatanze yuko hakenerwa amata hakenerwa siya mpuzu z'abana bakiri bato izo bitwa nka pampers eske bari abantu bamaze kuboneka bagafasha kugira ngo ubuzima burya mwana buterwa neza cyangwa se mu gufasha mu kuriha imiti iri kirakora murakoze cyane mbere nagoma ntagore kwashimira ngo nyete turavugana muri studio mose murakoze cyane nibaza mu bagira neza abambere twahabonye mwebwe mwabaye abambere mwabaye abambere hanyuma inyuma yakijya gikorwa cyiza mwakoze mwaratuzaniye amata murazana pampers sio mwazihaye murakoze cyane Imana ibahezagire namwe Imana yo mwijuru yarabakoresheje mwafashije urya mwana kuno Burundi bwejo ego kuko irya message gisohoka hari groupe gisanzwe irimo n'abandi bamama batari mu Burundi babonye kiya kibondo mama ari muri Amerika yaciye ntuma cyane ati ubangukanire uyu mwana n'abati ndaza hari nakora cyenzi mukanje kuraba cyane ashikana ibyo yarashe kumvikana ego
kandi no gutuma mwarumise bwaramushikiye namwe yarabashimiye rwose. Amen amen. Imana yo mwijuru novuga nti bwa mbere mwebwe Imana banze bahezagire. Murakoze cyane. Hanyuma ihezagire n'uyo mu mama afise umutima w'urukundo wo gufasha n'ukuri aroranirwe mu bikorwa byiwe. Hanyuma inyuma yaho icyo gikorwa cyarabandanije nibaza kuko bivanye narababwiye ko nimero zanjye nashoboye gutanga. Impamvu rero umuntu wese arashobora kubaza ngo kubera gutatanze nimero byampaye kurungika message kurya kuvuga ngo muri bijya ni telefone yanjye WhatsApp yagiriye. Yego. Telefone yacigira ikibazo uwo munsi nyene mutura umwana bivanye no kungere mwashi ukamwibuka muja gutabariza umwana na telefone yanyu yaciye bishikira hazibiri. Ego hanyuma rero bamisanzwe barayihonyoye baca bayimenana na ecran turiko turiruka mugabo nibaza ko nari nayitwaye ku bafundi gushika abafundi ntibarambwira ingene imeze. Rero nibaza ko inyuma yahajya kuri irya message hari abandi bamama babonetse bafise umutima w'urukundo no kugira neza. Barakoze igikorwa nabo nyine baraje kuraba uyu mwana baramugurira utuya tuntu twavuga tw'amata n'amapameze nabone Imana bahezagiye. Hanyuma hari n'abandi bagiye baraboneka hariho umwene datumwe kuko ijya groupe nibaza kujyana birungutse muri groupe y'ishengero muga kubera abantu hari n'umuntu yari muri iyo groupe yarasanzwe ari hanze. Mu bisanzwe uno munsi ahisigeze ikintu maze ukivuga kuri rezo sociaux ko ubuhinga ngurukana bumenyi umunsi umwe cyangwa imisi ibisi yose imaze kumenya. Murakoze cyane nibaza ko muri iyi minsi jewe byabaye nk'imboneka rimwe. Bonegeze kwandika iketenera mara umwaka ritarashika nari ngaha mu gisagara cya Bujumbura. None rero nibaza ko ubuhinga buguma buza ibyo twovuga duti Imana yo mwijuru nibahezagire. Kabiri abantu bagerageza gukurikirana bakakwizana inkuru nabo nyene Rwanda Imana bahezagire. Kandi iki gikorwa ni igikorwa kigoye, gikorwa kirusha mbere gituma amaboko kirarusha, ni igikorwa umengo ni igikorwa cyiza twakoze. Ariko igikorwa gishobora kubabaza hamwe kuri bamwe n'abandi sindabizi. Nico cyatumye mvuga nti abantu bashobora kumva ati mbega abantu bagomba gukamisha ku mwana sibyo twifuje. Oya kuko na message mwatanze hari uburyo mwayitanze mu muravuga nti hari abantu bimpuwe tubahe adresse muze muri abo mwana mureba hari nimwabona hari mubaze bakora abaganga muyage ni umwe mu bantu bashoboye gushika ku bitaro aho umwana asanzwe ego mwanye kagwariye turavugana nawe nyine mwavuze ati nimushike nirabi nivye ko nta kintu kinyegeje mwasizemo aguma akoze ikintu cyiza cyane. Murakoze cyane. Hari abantu rero n'ubu usanga bakibaza ngo ko ata nimero ziriko adresse nari natanze yari irya naho jewe utombona kuko je niho n'ubu nkiri ushobora gusanga atari hondi hajya nari nagiye kurondera imiti hari imiti bari banyandikiye bishobora ko nja kuyigura ukaza rero ntusangeho abaganga bahari n'abaganga bameze neza n'abanyamahoro baragusigurira iby'uyo mwana binakunze kurangira. Nibaza ko vraiment kuri ibi bitaro barakira umuntu wari we wese aje afise ikibazo. Rero nizera ko uno munsi aho umwana ageze jewe noshima Imana nkashimira abagira neza bamaze gushika kuraba uyu mwana avuga ati Imana yo mwijuru ibahezagire kandi bongera umugisha muri ko murakura. Hanyuma rero uno munsi nibaza ejo hari kunsi wejo uyu mwana barashoboye kwandanya abaganga bamukura nkuko bisanzwe biri naho twinjirayo mugabo bari bagiye muganga yatubwiye ngene bariko ejo bari ko baramugirira kugira ngo bamukure bijya bikomeye. Ego nizera mbere mu biti n'abantu nyiragura bari kugira ngo barangene bazoyimuhagiza abantu mu biti ndagenda ndayigura kuko bambye ko bitaro bidashobora kuba iriyo ndagenda ndayigura. Hanyuma nibaze ico gikorwa cyarakoze ku munsi wejo bare mugirira ngaha bamutura nangaha bamutura hahandi hose no zizariye kugira ngo umwana barushize kumuvura neza. Uyu munsi rero twibaza ko umwana ameze neza mbere afise ibiro 2 n'igarama amajana 7 gutyo. Igihe mu mutora hoho ntibashoboye kumupima kubera yari afise mu kimutora niba igipimo yari afise niba afise uno munsi nta kintu cyo kimaze kwiyongera. Ikintu cyariyongereye nico gituma twavuga duti twashimye abagira neza. Uyu mwana igihe twamutora ashobora kuba yari afise hagati y'ibiro ngira ngo nka 2 gutyo cyangwa 2 n'amagarama kuko mu nyuma tumaze iminsi baratubwiye ngo umwana ageze ku biro 2 n'igarama amajana 4 uno munsi haruyo muri iyo minsi nyene. Ubu rero no munsi bavuze ko afise ibiro 2 n'igarama amajana 7 kandi abaganga nabo yavuga ati umwana ameze neza niyo ngorane gusa turiko turavura kana kameze neza nayo matakara yakara. Ikindi kibazo nshaka kubaza ugerageje kuraba ahantu masho gutora umwana ndazi hariho
abajeje intwaro abatwari baratwara mbehoho ntabwo barashobora gukora amatohoza mukabomenya byakurikiranye gute nta makuru yongera kumenya bivanye naho muri munsi. Murakoze cyane bivanye naho turi uyu munsi abajejwe intwaro uwo munsi twaravuganye nabo nyene mu byo navuze nabwiye ko araho twari kumwe. Inyuma y'aho ku munsi wa mbere naragerageje kubatelefona abo twari kumwe ndabatelefona ndiga ku bitaro ndababwira ngerageze murabuye mu yoba yakoze iryo barako yobonekana. Hanyuma batware baravuze ko bagerageje kurondera barabura. Okay cyane. Ubisanzwe iyi ni inkuru vema uri kwayira ku mafoto tukibibona byari bitego cyane. Nanje nkuko akabanga rikashimira abakoze nanje ndamushimiye cyane umukozi w'Imana yakoze. Murakoze cyane muheza yego cyane nawe. Kumbe cyane kandi Imana izokimuheza girike namwandikire. Namwe mwese mushobora icyo muko murakora gushika uno munsi mu gufasha ubuzima bw'uyu mwana Imana ikomeze bahezagire cyane. Ariko uno munsi aho umwana ari aracari mu bitaro uyu mupapa ari ngaho imbere ariko agerageza kumukurikirana yaciye haguma kuva uwo munsi gushika uno munsi ntakiri ariko umwana ari mu bitaro arakenera uburyo arakenera ibyo gufungura agerageje kumuha amata biciye mu buhinga bw'abaganga arakenera ibyo kwambara ushobora gukunda iyi nkuru aho uri hose ugerageje kubona aya mafoto uzobona uko ubuzima bw'umwana bumeze ukumva ko ushaka gufasha bivanye n'aho uri vraiment urarekure ko wagira icyo ukoze mu gufasha ubuzima bw'umwana mutamutegera tubaze ikibazo kimwe no munsi ahisigeze abantu barahatandukanye ariko baramenya amakuru hari abandi bantu bariko baramenya inkuru ubu ni iki basaba amashirahamwe yigenga n'iki basaba abakozi b'Imana atari babyaga inkuru bariko bashaka ko no musi bo yumva ni iki mu basaba. Murakoze cyane bwa mbere ikintu nosaba abantu bwa mbere n'amasengesho. Amasengesho nico gikorwa cyane. Inyuma y'amasengesho nagomba kuvuga nti abantu bivanye nuko abantu tumeze abantu kwamatura abantu umuntu ashobora kubaza mbega uyu muntu nibiki bwa mbere ndakunda ijambo Yesu yavuze ngo nari ingwara mwaraje kundara nari insonje mwarangaburi nari mu bitaro muraza kundaba ariko iryo jambo iyo neginze kugerageza kwibaza ataho turasoma Yesu ajyamye mu bitaro kwataho twasomye yafunzwe kwataho twasomye asonje ntaho twabibonye rero abantu bivanye no gutahura canke abantu bashobora kuzazanirwa umenga umuntu asabye ubufasha bw'uyo mwana ngo ni ikintu kiremereye mbega uyu mwana ntiyoja muri amashira hamwe afasha wakasanga abantu bariyumviye ibintu nk'ibyo ndakoma kuvugira ijambo rivuga ngo narishoje twebwe reka mvuge kuri jewe ndizera neza ujya mwana ndamutora umutima wiwanje bwa mbere wabaye w'ikigongo kabiri sinarinzi ko ushobora kuguma mu bitaro kubera ujya mwana bahoze ati nkamushikanya jenzi wampejeje narinzi ko gusa ndamushikanya baga nkabona baranyakiriye ibitaro nca ngenda mu mirimo ya misi yose ariko usanga bwabaye ubugombe bw'Imana kugira ngo ujya mwana atabara kuko buriya bwobwo iyo ntaza kugirirwa ubwo buntu ngo ndahace urumva ko abandi bamurenganye ngo ndahace nibaza ko ari Imana yagombye kujya mwana babo hagaca nk'imbwa ibikoko iyo haca nk'imbwa ibikoko byo mu ishyamba cyangwa imvura ikagwa ndizera ko burya buzima bujya mwana butaba buhari mugabo ndabana Imana niyo yabigombye kuko abantu bashobora kuzazanirwa mbega uyu mwana ameze gute hari umuntu ashobora kubaza ngo mbega ntiyoja ngo mu mashira hamwe ngo hamwe bafasha abana umwana kiri muri kuveze ga ntuze cyo kintu kibazo cyangwa wakivuga urabanza ukamufasha agasohoka ibitaro inyuma yaho ukagira ati mbega uyu mwana ubuzima bwe buzobandanya gute mugabo no musakire harya jewe na jewe ningira isaha umuntu isaha 12 z'agatondo ndakuriwe saa 8 n'uja gukurikirana uyu muntu wa mama aja gukurikirana ubuzima muhagira mushatu yatuye injira ku masaha ahubwo nko murashaka kwiyumvira nti mbe Imana yoja muri bya bigorere y'imfubyi yo nabakoze cyane mu gihe umwana yabavuye mu bitarakomeye agacakura nawe icyo gikorwa yo bakoze cyane kuko bwabuza ngo wa mwana go kurutera gufashwa kugira ngo azokure ejo azove mu kintu gikomeye. Murakoze cyane cyo rero ni ikintu bwa mbere mbega uyu mwana ni ryari kumanza kwibaza ngo azumaza kuva he hari ahantu hari niho umuntu acara bati mbega uyu muntu none ubuzima buzobandanya gute kuri umunsi wo ngomba gufasha namanze yibaza umwana yakiri acana muri kuveza wo basabikire nka bariko bashaka kumvira inkuru kandi ni inkuru y'intora mutima nizera neza nkakikomeye ndiki wo basaba abantu. Murakoze cyane nibaza neza nakekeranya uwo gomba gufasha n'uyu munsi uwo gomba gufasha
ubwa mbere umwana aracari mu bitaro yakiri kandi urumva akafungura neza reka mbere agafungura neza abaganga bavuga ko amatara yari suko none abaganga umva ni utwo dupambese tuguma dukoresha naco gituma twebwe ku bijanye n'ibyo amapamperese n'ibyo amatambyo azamuntu n'ibyo bakoresha nk'ibyo imiti bakoresha mu kumutura n'ibindi n'ibintu biri nk'amahera mbe hajyamyeho ko tuzi mu bitaro iyo ugiye mu bitaro ukajya mu bitanda urakiriha n'ibindi byo si uburyo buzoba bukenerwa aho barafite umutima w'umuntu bakuva ati reka duterere dufashe kugira ngo uyu mwana ejo niyorohe kwagera gusohoka aje nk'amafaranga ko abo mu bitinda kugira ngo umwana atari. Murakoze cyane ndizera neza reka tuvuge kuri itegeko nimba ritarahinduka leta yaravuze ko umwana akivutse avurwa gushika ku myaka 5 nizera rero nk'abantu yobyumva cyane akamuvyo kuvugwa nk'uko nyine ati azorihigwa je nizera ko si ibintu tuzoguma tunyega ntidushobora hari ibintu tutabika tudashobora kunyegeza ibyo nibaza n'uwari we wese yocaga ati mbega bimeze none nimba umwana gushika n'uyu munsi no mu ntwaro batarabona wiwe nase ataraboneka umva no muzi nk'ubu cyuvuga ngo turiye twebwe nibaza ko nibavuga ngo hageze kwasohoka bakatubwira bati uyu mwana no kumurihiko barotwandikira ariko nibaza ko ndabyo ibitaro ngene batwakiriye n'ingene batwitwararika nibaza ko bakiri muri wa mugambi wa leta nabo nyene niko ndabyibaza rero nizera ko ndasubiyemwo nta muntu baba ngo mahera ngo bayishika bakavuga ko umwana bamurihira nariko ndavuga nti nibaza ko uno munsi leta yaratanze itegeko ko umwana avutse akurikiranwa na leta gushaka imyaka 5 rero ndavye ingene abaganga ibitaro byatwakiriye ndizera neza ko nabo nyene nabavyeyi cyangwa ntacyo bashobora gukora ibyo ndabyizeye sample sako uyu mwana batokurihisha bishitse naho ariko sinibaza ndabyibaza reka size ko bitazoshika ariko hari abantu babashaka kuzaza ko umwana nabo nyine ucuna bahageze kugira ngo hari nk'ubwo ati kanje kuraba wa mwana numva ariko aravuga nabona amafoto yarariwe n'izindi ndabaho umwana ageze akashobora no kwashika nawe akamiragira mu kubaha adresse nziza yaho hari sinzi ko mushaka kuba tahura neza yamutangira adresse kwa yavuze ko umwana. Murakoze cyane nibaza ko abifuza kumuraba nkuko natanze ujya audio ndayirungika ya ni kwitara kuri Hope iri muri Kakengagara ndibaza ego hanyuma uyu mwana arashari muri Kubezi hanyuma rero impamvu navuze ngo Yesu yavuze ngo nari ingwaye hari abantu mengo bitabuye neza wabyumvise mengo ntibishobora kugwa neza kumengo kuba twarasabye ubufasha ariko nizera ko ni mu gihe ushobora gusanga umuntu yibaza ati mbega ubu nzoraba ninde rero nagomba nti n'ubu umwana ari ku bitaro kuri Hope aracyari mu Kubezi ni hakiri hanyuma ubu rero muraje kuvuga ngo mbega kubera ko abantu barabaje kwega atatanze nimero navuga nti uwifuza kumuraba nashiki amurabe arabuwagira afashe sitwebwe James dufite imiryango babaye umutima w'impu rero n'ubu wowe ugomba kumuraba ku bitaro kuri Hope ni hari aracara muri cyo kibanza n'ubu ntarakivamo arabyumva hanyuma rero arashobora kuza kubana n'abaganga natwe niho tuba turi keshi kandi nimero ubu turashobora gutanga nimero z'iwacu unajua kwata mbega wewe urinde inimero z'iwacu tuba zifise telefone ngendanwa n'ibya muzi twari tuyifise mwa kwera abantu basanzwe bamenye izi za WhatsApp n'ibindi inimero dukoresha yamayuguriye cyose ni 68 095 315 izo naho zo telefone zo kumbaba ngo murakoze guhamagara witonda yite yego benshi hari abagiye ku ishuri navuga nti zitubwire mu kirundi tuzumve ngazivuze mu Faransa ngo 68 twashatse gusaba muzitari mu kirundi kugira ngo n'ubwo ashobora kwatanga Faransa bwati kiganwa gikurikiranye mu kirundi nizo nibazo cyo kuzumva mu kirundi adoshe no kwarongera kugira ngo murakoze cyane impamvu ntage ntitwize nta mahirwe twagira mugabize nimero ona hari abantu bamusanga ari bagenda baravuga narigeze kuba ndumudandaza kandi ubundi mudandaza ibintu byo mentero ugasanga bavuga ngo mpima intera kugira inomero byose ako duciga hanyuma rero nimero ni 38 ubusa 95 amajana 315. Murakoze cyane barazumvise abafise akanya bari nga mu Burundi bashaka kuzoza kugira ngo nanyu murabe uyu mwana hari ariko uyu turi kumwe twabwiye ni umukozi w'Imana hari kintu ashaka kubaza eske urugerageje kora ibintu byabaye mukabona umwana yatawe mu ishyamba mutabonye nyina utazi ikintu ciwe na kimwe ariko mukemera kumufasha nkawe nk'umukozi w'Imana igikintu uhamagarira abantu afise uwo mutima
kuko nitwo imitima iratandukanye n'imitima myiza ari imitima mibi novuga ko ari umutima wo kwinjira gutumwa n'abavyaye niki nubahamagarira nkaho nk'umukozi w'Imana byageje kuraba ivyo mwabonye kujya mwana murakoze cyane ubwa mbere jewe nagomba guhera n'impanuro umuntu birashoboka twambaye umubiri ariko Bibiliya muri barivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu ngomba kuvuga ngo abantu barakwiye kwama bafise umutima w'urukundo uwo mutima w'urukundo Imana bivuga abo bantu barenganye uyu mwana barambabaje nagiye kubibona ko bambabaje ndavye intuzi yarimwe bakamurengana n'igihe tumutora tukamujyana baciye bijyanira inzira yabo rero ndagomba gusaba abantu twari dukwiye kugira umutima w'urukundo uw'urukundo n'uwo gufasha buriya umuntu gufasha hari umuntu avuga ngo gufasha ngo iyo umuntu uvuze ngo gufashwa umuntu agatanga izindi siguro yani majambo nasanze isi yose igizwe n'ikintu cyitwa gufasha nicyo gituma na nyakubahwa umubyeyi y'umukuru w'igihugu cyacu yama ariko aravuga ko abantu bakwiye kujya hamwe bagakundana mbere bagaca baje ni mu bintu byitwa ama-association amashyirahamwe yo gufa none hakaba mu byo bita ngo gufashanya hirya yejo numvise mukuru madame wa nyine cyubahiro yagiye gufasha abantu hamwe uyo mwana rero ubona umwana ari mu bitaro toja utomufasha uyu ari mu bitaro tutabeshanye ngo kutoza gufasha umwana ari umwana bamwe mwibarabara bafise ubwenge amaze kwiza imyaka 15 niwo mufasha rero nje abantu bati ufise umutima wo gufasha urukundo nubarashaka gufasha uyo mwana amusanze ahari ibisabwa naho twe gato tubona yubaza abaganga inyuma yaho umuntu wese ukwamagira umutima w'urukundo jewe nibaza iki kibazo si cyambere duhuye nacyo si cyambere duhuye nacyo barigeze no guhura nacyo kandi n'uyo mwana twatoye arakutse na hamuri quartier Ngozi arakutse rero nibaza ko abantu mutima n'urwanda dusanzwe abantu babise umutima w'urukundo udukoko nuvuga ngo igikoko umuntu ugasanga n'uwarazi gukora iciza ntagikora rero nico gituma nibaza bagomba gufasha iyo bikora muri iyo ntimbero abantu rero bagerageze kugira umutima w'urukundo na cyane cyane mu mpanuro hari gihe bishika abantu ugasanga bakorokeye mu byo ibyaha mbwa nibaze mbega icyaha ko nagikoze ko birivuga ngo icyaha cyatwarinda iyo gutwarinda none kizovyara iki urupfu nukwibaza rero ko byashyitse iyo ntimuhitane umuntu nimba ati mbega uyu mwana azoba gute nivyamugora akabona atashobora kumurera namujane kubagira neza narondera uwundi muntu ashobora kuba ari hafi yiwe afuma jana impande y'ugo rugo asigeho nafise ntahe ngo nakubwire umumama umwe ngo yagize ico kibazo ngaha na munyakabiga yari umukobwa ngo yagize ingorane atwara imbanyi mugabo ayitwaye agerageza kwibaza ingene haba hana hapfa ngo acarahunga ahunze uyo mwana aragenda ngo asanga iyo mbanyi rimwe abana babiri iyo ni ntahe bansangije ngaha bariko baranshimira cyane ko Imana kubera natoye ujya mwana uyo muntu ambwira ngo uyo muntu amutoye atoye amaze kuvyara akibara kwa abo bana ubuzima ngo burankaheze nk'amezi nk'atatane ngo acari yumvira ngo reka nsubiraho nahora nkora mugabo kuko yarazi ngo abantu ingene babaye ngo yaciye ahengera mu gatondo ka kare abazindukana abo bana bose b'amahasa ngo sizere n'inusu baba basoze portail nabo ngo sizere yari yamaze gukiga wana ngo atafatanya abana abarambika imbere ya portail ubu byucu ryavyuka kugurura ngo asanga nyatwana turiko turaririra ngaho ngo yasubiye mu rupanga ngo mindura avuga ngo mabuja ngo murabe turago ngo inabuja cyarasoga cyo kuraba asanga nabana umuntu yazanye abo bana bashira ngaho ngo seruga cyaravuga ngo yaravise umutima nyene w'imvuwe w'ikigongo n'urukundo ngo none turacyagira dute twakira abana tubajane kwa muganga tureko bakomeye yarabakiriye abo bana ngo acabajana kwa muganga ngo kwa muganga babwiye ati abana barakomeye bo bamaze nkameza yabavuze baca bajana abo bana batoye babara babasha mu miryango muhira inyuma yaho wa mwana w'umukobwa ngo yaragarutse aza gusaba akazi agarutse gusaba akazi ngo yavuze ashitse asanga wa muntu yararonkera undi mukozi warubwa ati mabuje twabanye neza nagoma mu magazi ngo aramubwira ngo akazi nararomaze kuronka undi mukozi ngo aramugobera amubwira ati mabuje bazi gesho sitwakoranye ko atakintu nakimwe aje kugira ngo azoca kwa rugo rimo babananiwe ngo nyamu mama yitegereje ingene babanyasanga uyu muntu nta ngorana harura mu bikorwa bakoranye zanga ni byiza ngo yaciye yongera mwongera akazi
baca bakora hari babiri ngo basohotse rero bo bagiye ku kazi ngo nawe yacaraba wa wundi mukobwa ngo agaca yitana kakana ngo agaca gaha amaberebere yiwe ngo hageze nk'imyaka 2 wa mwana wa mukobwa mu mutima w'uranga ngo acyamagara inabuja aramba ati mabuja ubwa mbere gusaba imbabazi singoma ndakwaka ababana ariko nabona kuri ukuri kose yamubwiye ngo aba bana cagihe navanga hanagiye ntwaye aba bana narabavyaye ndabona ko ntashobora kubarera ncamona ko nobazana ngaha sindabakwatse nabe wawe ariko nagomba kubwira ngo mbabarire nabi wanje avuga ko abo bana rero atifuza kuba mwaka n'ubu uyu muntu bambwiye ko babanye neza n'amahoro urumva hari abantu bafite umutima w'impuhwe n'abandi batawufise ego murakoze cyane mva ko iyo ni ntahikomeye kandi yo kwigisha benshi yotuma abantu badafite umutima w'ubujura bavuganira ati byo gutuma gufasha ariko hari n'ibyo igihugu kidusaba amabasi mengi nitubyara bo dushoboye kurera mbe kuri ba bantu babona ko bafise uburyo buke adashobora kuvuga ati n'umwana umwe bashobora kumurera nibo babo baca babyara bagata bashobora nk'impanuro batekerera kuko ivyo barakunda gushika rimwe na rimwe mu gwaruka gasanga yatwaye inda y'ishushu akabona ntijewe niba nabimenya muhira bazonyica rimwe na rimwe bagahitamo gukora ibintu nk'ivyo harabo twabonye twumvise bafashwe bate abana mu binogo bo bahanura iki murakoze cyane nizera neza ko aba bantu barakwiye gutahura buriya bwobwo uhereye kera nakuze imyaka 40 nakuze numva bavuga ko ikizira umuntu yakoze icyo cyaha akamenyekana yarahana mbere ubu yatwaye inda y'ishushu bavuga ko atahani parukwi bagaterera ngo mu gisuma nyenziyo yarakwiye kubaho none rero nagomba kuvuga iki gihe tugezemwo abantu babyita ngo n'amajambere ariko aya majambere adukoze isoni igituma adukoze isoni uno munsi umuntu yarakwiye kumaza kumenya ari umwana w'umugeni narindire igihe cyo cyagera Imana izomuzanira uwiwe niyamuzanira uwiwe bayage bavuge ko bategereza bagomba gutegura projet hanyuma iyo projet bagomba gutegura bavuga n'ingene izobimeze inyuma yaho bategura iyo projet hanyuma baje mu bisabwa hari ivyo amategeko adusaba kuja kuyandikisha hari ivyo amashengera dusaba bagaca no mu ishengero muri ibumbi byo byose bakabikora inyuma yaho bakubaka urwabo muri uko kubaka urwabo niho bazovugana ibijanye n'ingene bazotunga umuryango Imana izobahezagiza abirohare mu byaha ndakubwiye n'ubu bagiye gupfa nta kabuza umuntu rero niyihanganye ashitse ku iherezo ibi bintu byo kurumva abantu je ndasubiyemwo nta rukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu bataragira projet kandi naho nyene umwana w'umwigeme si byiza kwagenda gutembera umwana w'umuhungu ngo bari muri ivyo bita ngo ni fiançaille gituma uburiye umwana w'umwigeme ntiyarakwiye kugenda ngo agiye iwabo w'umuhungu cyangwa ngo baze kubonanira ahantu kanaka yategerezwa n'imiburiburi igihe yipfuje kujayo umwana w'umuhungu ni wategerezwa kuja iwabo w'umukobwa akajayo n'umuryango ukabona ko ku mwana wacu hari umuntu bariko baravugana none urabona ikibazo tugira abana barishora umwana w'umuhungu asanga yishoye ku muhungu ibyo rero bari bakwiye kumenya ngo ubwa mbere bwo hari ibyo tureka tuvuge ibi bintu by'amatara sibyo hari insinga badakoranya ko iyo bazikoranije mu ruca waka hagati y'umukobwa n'umuhungu haruruye ibyo twita ngo umuriro uteye ubwoba uturira nico gituma batari bakwiye kwegerana mu gihe bakiri muri ibyo bintu kugira ngo wamuro ntwave waka ko niwaheza kwaka ejo nico kibazo kiba rero ni abigemewe kwihangana abasore bakihangana na cyane cyane nk'abantu bitwa abakristo kuko ubu bose bavuga ngo turabakristo nidutandukanye hari abakristo hari ni abakristo twabwereje mu Imana bivuga ngo abakristo reka twivuge ko turi vyete bisomeka nukuvuga rero ngo urugwaruka rukijijwe ni vyete bisomeka rero cyo gituma ntaba mu nyambaro
barakwiye kwitandukanira kugira ngo ntibizave bakwigira muri cyaha ejo canke ejo bundi abindi iki cyaha cyo kwifuza ahantu kizanana ni bwa mbere reba munizi nyambaro turi kumwe ndakubiye hose imyaka 40 ni ryari umuntu w'umugabo yo kwiyumvira yo kwipfu ntibibaho ariko ikibazo dusanga no munsi sugwarwa gusa n'abamama nabo nyine hari abamama bambara na wasanga mama yambaye akantu kagera twaja washika muri bisi agomba kukamanura yambaye ayibona bika buri abantu b'abagabo nibo abantu bambere barihangana mbere koko igituma bihangana kandi bivuye ngo ni shusho y'Imana barihangana na yahandi ubundi bwobwo iwacu nigeze kubaho naho raruguru umuntu w'umumama yigeze kugira ikosa ararigira iryo kosa arigize yagiye ahantu mwibye bita ngo kwihagarika umwanda muto yaramukenyezi hanyuma biramugora asharamera nko arahagarara haca haza umuntu w'umugabo yari yaborewe hanyuma yaramukubise amukubita aramubwira ngo manda nguhane uhereye kera Imana yabageza abo guca bugufi ico gikorwa ukoze botuza kugikora uciye bugufi Imana yabakije bugufi aramukubita hanyuma abantu baca barahaguruka cyangwa ati gikorwa koze niko wagayitse mbega ntimuzi ko guhereye na kera uyu mukenyezi iki gikorwa naho wari umwanda muto baca bugufi ahereje agahaguruka akagenda mugatwega abagabo mudame yaciye amwakiriraho nyine amubaza ngo kubera kimwe muhagarara igituma impamvu twe duhagarara Imana yatugize uko nyine yaraduhaga uburenganzira nico gituma bitadutera isoni namwe cyatumye ibicarika nabo yabigwitse acamubwira ati hari itandukaniro ry'umugore umugabo mwakoze cyane muhetsagiwe cyane ego umukozi w'Imana ariko aduha n'ubutumwa numva yuko ariko anahanura gwagwaruka ikana n'abandi bose mukuranya kitsinga hakataragira ikavamo hakakumuriro maze kwakumuriro rero nivyo vyuko birazana ibibazo mukavyara mudara mushobora kurira mukabata reka dushimire cyane umukozi w'Imana mbe umukozi w'Imana ni ikibobwira abakunzi b'imbonesha kuri TV abakunzi bashoye bitwafashe ku kurya mwana n'abakunzi ubwanyu basanzwe bakurikirana murakoze cyane bwa mbere cyo no babwira no kubashimira murakoze nukuri Imana yo mwijuru ibahezagire mu izina rya Yesu amen amen hari bino abantu rero tuvuga ngo umugisha urarondegwa umugisha urarondegwa cyo gituma ijambo y'Imana rivuga ngo nimurondere uhoraho umuntu arondeye ikintu atararo kuko iyo ikintu wakirose ntushobora kirondera umugisha rero turawurondera ntiwizana rero nagomba gushimira abantu batufishije ku bwa mbere wereye kuri mwebwe ubwa mbere wowe warambereye umugisha narakurabye umunsi wa mbere gusa kwinterefona tarabona umwana w'umusore mbega afite aketse gute nta bagabo mfise abana 5 nta bagabo bari bwaje ntajya narinzi ko umupapa yari turaba papa ntarumva kari turariterwa nta mupapa yari bwaje mbona umuntu aje nka wiwe ntiyo mupapa aje ndengutse ko ndi ngaha ibintu usanga bibabaje biteye ubwoba kuri umuntu w'umupapa uri mu bitaro asa mupapa muri kumwe mugenzi wawe hanyuma rero naranezerewe waranyubatse ndabantu uyu muntu Imana ibahezagire nabo Imana ibahezagire amen amen hanyuma rero muri uko kugasabira umugisha ntugiye gusabira umugisha abantu badushitse ko haba mu mpande zose ntitubaze nishobora kubamenya ariko ndavuze ngo Imana ibagurira imbibe muri uyu mwaka mu izina rya Yesu amen 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 hanyuma rero abantu baravuga umugisha ngo mvuga umugisha bari abantu usanga bavuga umugisha twubwira abantu kuno munsi abantu bavuga umugisha abantu basanga bavuga ngo umugisha wa mbere umugisha ugira kabiri tugomba gusabira aba Imana ibahezagire mu buronderero bwabo kuko batanze so kurigena gira Mariya yangabiye umutima n'abantu bawumva umutima no munsi ndawotse narabivuze ko umuntu akugabiye yego twabona icyo gihe abantu bazana dukado acha batabana banye ndabakunda buzukuru banye ndabagabiye umutima ati muwumpe cyo bitara muwumpe nje ndawushya ku muriro kweri no munsi tuce turya yego byarase ko bampuga wumva yego mba rero umugisha wo mu mutima mu buryo bw'impwemu urakenewe nico gituma aba bantu bakoze ubwa mbere bari bafise umugisha wo mu buryo bw'impwemu baca bagira n'umugisha wo mu buryo bw'umubiri uko bakoresheje uburyo ajya amata kugwa 23 ngomba kukubwira ngo amata ya mbere twaguze 35000
niyo mafaranga twayaguze kuri farumasi mugabo abo bantu Imana ibahezagire mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri ibagurira imbibe nk'uko Imana yaguriye imbibe Yakobo. Amen, amen. Ikamwagurira imbibe mu ntukitwa Yakobo. Yakobo ryasigurwa ngo umuntu w'umwami mwe ngo ntukitwa Yakobo ugiye kwitwa Isirayeli. Amen. Imana rero ibagurira imbibe bahezagire mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri mbere ibyo bazokora biko byose n'amaboko yabo bazabona mu gicuvuye mu gihe kugiye kwa cyeza. Murakoze cyane, reka rero tubashimire mwariko muradukurikirana kuri mikoro rero wa musore wanyu Delphine gusaba twego twakora ikiganiro n'umukozi w'Imana yashoboye kuboko ubuzima bw'ujya mwana mu kutabariza umwana akamutwara mu bitaro aho gushika n'umunsi umwana amerewe neza kubwo igikorwa yakoze. Tubashimire namwe ngo mwagize icyo mukora wandi munakurikirana Roy TV wowe utaragira subscribe ja channel ya YouTube ge subscribe Facebook Instagram wandika Roy TV ucutubona kugira ngo inkuru nkizi n'izitandukanye nkizi muze murazikurikirana cyane. Reka twangize tubashimira kumugwa neza muri mwaka ubabere umwaka wo kugururirwa wo kuronka bya bindi byose mutashoboye gushika ko. Ndabakunda cyane, turabakunda ibindi biganiro wanje mudukurikirana. Imana ibahezagire.